Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru rero y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane kubiba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ndabaye kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze kandi mbakengurukira ko tubana umunsi ku munsi. Ni mu gihe ku mugabane wa Afrika bimaze kumenyerwa cane, aho serugo aronka amabanga canke inarugo akaronka amabanga hambaye mu rwego rw'igihugu, no kuvuga kuba umukuru w'igihugu canke se gutwara ibindi biro bikomeye mu gihugu. Ugasanga abana biwe nabo batanguye gutungira kuri ivyo bihagararo vy'abavyeyi babo. Ni benshi cane vyagiye biragaragara, ni kenshi cane vyagiye biragaragara mu masoko ya leta, aho usanga atsindiwe n'abana b'ibihangange, ahandi naho ugasanga indi migambi y'iterambere itangujwe n'igihugu nayo irashirwamwo abo bana. Ni mu gihe kandi abategetsi benshi bo ku mugabane wa Afrika mu vyo bashira imbere cane harimo gutanga ivyo twokwita nk'inyigisho zidafatitse. Ugasanga abana babo barabarungika kuja kwiga mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya ndetse na Amerika, nko mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada ndetse n'ahandi, kugira ngo abari bo bazaza bagatwara vya bisata bihambaye mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yarigeze guhura n'ikibazo nk'ico mu gihe bizwi yuko benshi mu bana be mu mugambi payeji aribo bashigwa imbere bagahabwa amafaranga menshi cane, abana b'abanyagihugu bato bato ugasanga imigambi yabo ntitejwe imbere. Mu gihe ari mu kiganiro n'umumenyeshamakuru wa BBC Gahuza Miryango, yabajijwe ko ivy'abana biwe bakora bitazohava bibakwegera muri kazoza. Aha Ndayishimiye yishuye ko abana biwe biteza imbere biciye mu muco, mbere yaciye adondagura ivyo bakora nko korora ingurube no guhingura amavuta y'imishatsi y'abapfasoni n'ibindi bitandukanye. Ibi rero vyatumye benshi badugira ko bagira ibiganiro bitandukanye, abandi bashikiriza imyihwezo yabo. Kuri ubu rero tugiye kubashikiriza umwe mu mwihwezo umwe mu bagabo begere cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi akora mu biro bihambaye vy'igihugu. Avuga ingene benshi mu bana b'abategetsi usanga ari bo bariko baragabana myinshi mu migambi ya leta, kandi nanone ugasanga amasoko ya leta nibo bonyene bariko barayatsindira. Aho ngaho umumenyeshamakuru yaratomoye Ndayishimiye ko ico kibazo akibajije kuko muri kazoza vyoshika abana bakabazwa ivyo batunze bidasiguritse, kumbure kuko bo bavyigaruriye kubera hari bari bakingiwe nuko se wabo yari we ategeka igihugu. Aha Ndayishimiye yararahiye ararengwa ko abana biwe atamanyanga bakora mu kwitungisha. Umumenyeshamakuru yanashatse kumenya ko mukungene abana ba Ndayishimiye baronka amasoko atamanyanga yoba bamwo, ariko Ndayishimiye yaciye amuzivya atareza no kubaza ikibazo cyatangaza ko abana biwe atana amasoko baje kurondera, ahubwo ari yabarondera. Muti none ivyo Ndayishimiye avuga ko bari ukuri? Ni kenshi vyagaragaye aho Ndayishimiye yashika mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hari mu mwaka wa 2020. Mu makuru yadushikiye yavuze ko mwishira hamwe Fondation Mugiraneza agiye gukira umukenyezi wiwe hoba bararaye baronse amafaranga arenga imiliyaridi 10 z'amafaranga y'amarundi mu munsi umwe. Cane ivyo bikaba vyarakozwe n'amashira hamwe aturuka hanze y'igihugu ndetse n'andi mashira hamwe akorera imbere mu gihugu kugira ngo babe nk'abiguze ku butegetsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamwe bakavuga ko yabeshe cyane mu kwemeza ko umuryango we atamanyanga ukora mu kwinjiza amafaranga, kuko ngo vyagaragaye ahashikiye ku butegetsi ko umuryango we wari kuratunga ku rugero rudasanzwe. Ngo nitwo kwitega ko yari guhava yemera kwimena igihute, ariko igihari coco nuko uyu mumenyeshamakuru yabajije ico kibazo kuko amaze kumva ko kihari kandi kivugwa cyane. Mu bisanzwe turiko tuvuga kuri iyo ngingo bice bifatana n'ubutunzi bwite bwa Ndayishimiye. Ubwa mbere Ndayishimiye ubwiwe ari karatunga mu manyanga menshi, nkuko hari ikiganiro turiko turabategura tuza kubageza ko mu masaha yo ku mugoroba, avuga
umwe mu bategetsi banyazwe na Perezida Ndayishimiye. Uwo akaba yarahunze, mbere Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaravyandikishije ku bandi, ni ukuvuga amatungo y'uwo munyepolitike. Bamwe bati none yohava twizeza gute ko akora amanyanga wenyine ariko abana biwe ntibayakore? Duhere kuri Ndayishimiye ubwiwe havugwa amamiliyaridi menshi cyane aterura buri mwaka ariko yayakoresheje ntitwigeze tukibona. Aha ntitunasiga inyuma imiliyaridi z'ababa 300 yateruye mu kigega ca leta mu mwaka w'ibihumbi 2023, avuga ko agira kwirakw'iza udukwavu mu mihana yose igize igihugu cy'u Burundi. Ariko gushika kuri uno munsi ubu nta n'umuhana n'umwe mu gihugu wahawe agakwavu na kamwe. Nkuko natanguye mbivuga, ni kenshi wenyene umukenyezi wiwe bavuze mu vyo guterura amafaranga muri BRB, ni ukuvuga mu banki nkuru y'igihugu, ngo sosiyete yabo igiye kutuzanira ibitora ariko ntivyashika. Igisata c'ubutare Ndayishimiye yaracigaruriye, ubu amafaranga ava mu mabuye y'agaciro yinjira mu mufuki we. Abasirikare baba ibihumbi 200 yabashoye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'abacangero ku mafaranga 5,000 vy'amadolari y'abanyamerika umwe ku kwezi, ariko umusirikare agahembwa intica ntikize, nawe nyene agashobora kumara umwaka yanica ntikize atayikubise ijisho. Abasirikare barageraho bagwara bakabura ikibitaho, haravuzwa amaze no kugwara kwashi kubera gufungura nabi n'ibindi. Ni kenshi kandi umukenyezi we yavuzwe mu vyo kunyereza amafaranga agenewe igisata ca leta cyo gufatana mu nda, akashira mu ishirahamwe ryiwe akabona kuyakoresha ivyo yifuza atankomanzi kubera igitinyiro c'umugabo wiwe. Ndayishimiye yaravuzwe mu vyo kwiyita umurimyi w'akarorero ariko agakoresha uburyo bwa leta. Abamukebuye yaciye atangura kuba tukagura ko badafise abagore. Ubwo umukuru w'igihugu ngo ariko atunga muri ubwo buryo yohava abwira abantu ko ariko atunga bidaciye mu manyanga. Abana wiwe ashobora kuraga iryo tunga, tuzohava baronka ingene barisigura se waba atagitegeka igihugu. Tugarutse ku bana biwe aharirira, haravuzwe cyane sosiyete bene ntare y'abana biwe irongowe n'umukobwa wiwe. Iyi sosiyete ikabizwi mu vyo kwihagira amasoko babifashijwemo na nyina wabo. Amatohoza yigenga ku rupfu rw'umuhisi Gabi Bugaga yaranerekanye ko bishoboka cyane ku rupfu rw'umushikiranganji rwari rufise aho ruhuriye n'inyungu za sosiyete bene ntare yasiga mu masoko ya Seni yagabwa na Gabi Bugaga. Ni mugihe kandi muri iki kiganiro Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko amafaranga leta imugenera, no kuvuga imiliyaridi z'ababa 4 za buri kwezi zo gusumisha muhiriwe atari we yafungura, ahubwo ngo aca yafashisha abantu. Mu yandi majambo bigasigura ko umukuru w'igihugu yitaye habo yita abantu bimwe bikomeye. Bamwe bati yashitse ku butegetsi asanga Nkurunziza yasumisha 300 gusa ku munsi, ni ukuvuga miliyoni 9 ku kwezi. Inyuma y'imyaka 6 Ndayishimiye amaze kwiyongera ayarenga ibice 100% asumisha miliyoni 4 ku munsi, ni ukuvuga hafi umureridi n'inusu ku mwaka w'amafaranga y'amarundi. Ayo ni amafaranga mu biharuro vyakozwe n'abahinga mu vy'ubutunzi ahembwa abasirikare bato bato barenga 7,000 ku kwezi. Umukuru w'igihugu yatangaje kandi ko ayagabira abo yise abantu kugira abamutwenga bumve ko atari we ayafungura. Ndayishimiye bamwe bakavuga ko bimwe mu bintu vyamunaniye harimo no kongereza imishahara y'abakozi ba leta, harimwo imishahara y'abasirikari, abigisha n'abaganga. Bikaba bigeze naho intwazangabo, abaganga b'abahinga n'abigisha mu makaminuza batakazi bagahungira mu mahanga kurondera ubundi buzi. Ngo uyu nyene Ndayishimiye niwe ariko akoresha imvugo avuga ko ico ariko arihutira ari ukuduza amafaranga yo kugabira abantu. Benshi bakavuga ko ibi vyose yabikoze mu ruyeri, kuko mu kiganiro yagiranye na BBC bamwe bavuga ko ngatanyishu itomoye iyo baratanze ku bibazo bihanze igihugu. Hari umwe mu bahinga mu vya politike yadushikirije intahe yiwe agira ati, hari ikintu canezereye cyane mu myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Uti kugera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 vyaragaragaye ko hari igice kinini c'abarundi ariho batahura ivyo bari bamaze imyaka 10 baburirwa n'abazi kugendereza ibihe. Ibintu vyose ngo biriko birabubu vyaravuzwe n'amaradiyo hamwe n'amashirahamwe adatamikwa ijambo. Ibi bihe vy'ubutunzi na politiki igihugu kirimo vyari vyaravuzwe, abarundi b'ibishobisho babifata minenegwe. Umuhisi Petero Nkurunziza niwe yakunda kubwira abayoboke biwe ko boje bariga kugendereza ibihe. Uyu ati, nanje ico maze kubona abarundi benshi birabagora kugendereza ibihe. Nubu hari abarundi bakijuragizwa na CNDD-FDD batahura kakajagari ko mu mwaka w'2015 katejwe n'amashirahamwe yigenga hamwe n'amaradiyo.
uti nta ntwaro yigera yemanga ko ayo soko ry'akabi kuko no mu ntambara zo mu myaka za 90 abarundi babwirwa n'ubutegetsi k'uburongozi bwiza bwari ko butobegwa n'abaroberi. Umurundi ngo w'ikijojo mu myaka za 90 yagendesha umutwe kujya ku ruyuzi yagenda aravuga ngo umwubahwa yavuze ko abaroberi ari bo babi. No mu mwaka wa 2015 gushika ubu hari abarundi bagenza imitwe ngo nk'uruyuzi batazi kugendereza ibihe bakigenda baravuga ko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwo mu mwaka wa 2015 bwari bwiza ahubwo bwatobewe n'abansi b'igihugu. Nubu ngo muri uyu mwaka wa 2026 hari ivy'ibinyamakuru vyigenga bibwira abarundi abagenza imitwe nk'uruyuzi bakaba batanazi no kugendereza ibihe bakabita abansi b'igihugu. Mu mwaka wa 2013 abazi kugendereza ibihe barerekana ko Burundi bwari ko buragaragara ko amasoso abantu bavyemeye mu mwaka wa 2023 barinze kwibonera ubuhanza. Ngabatazi kugendereza ibihe rero ntibatahura ko atabutegetsi bwiza butangura gukwiragiza inyigisho zivyura ibikomere vy'amacakubiri afatiye ku moko mu gihe ibihanza abanyagihugu atari amazuru ahubwo ari ubukene n'inzara. Abatazi kugendereza ibihe bibaza ko irya defili iheruka yari igamije kwerekana ubuhanga bw'igisoda c'u Burundi mu gihe ico gisirikare kiriko candika amateka yo gutsindwa mu ntambara muri Kongo. Ngabatazi kugendereza ibihe ntibatahura igituma igisirikare c'u Burundi kiguma gisindwa mu ntambara zabo muri Kongo mbere ahubwo hari ababwirwa ko igisoda ca Ndayishimiye kiriko kivyitwaramo neza muri Kongo. Ngabatazi kugendereza ibihe bizezwa na Ndayishimiye ko atanambara izosubira kuba mu gihugu bakanizera ko naho yoba izotsindwa na Ndayishimiye kubera yamaze kubereka ko afise igisirikare gikomeye. Ngabatazi kugendereza ibihe bazi ko Ndayishimiye atekanye mu mutima atabwo bafise. Batazi kugendereza ibihe biteze ko ivyago bizoshikira Burundi bizogira ingaruka mbi kubo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwita abansi b'igihugu. Ngo nihabuze abatazi kugendereza ibihe nk'ubu bacizeye ko barya abagabo n'abasore bafashwe bugwati mu gisagara ca Bujumbura arabitwa abansi b'igihugu gusa. Emwe harya ngo nimbonera kure barajaniranya. Nkuko amakuru bivuga ndetse n'umwihwezo w'umwe mu Barundi akavuga ko urugwaruka rw'imbonera kure rwoba ruriko rurahendwa nk'ivyo umugambwe UPRONA wahoze uhendesha abo bitaga abajereri. Nkuko vyagaragaye mu bihe bitandukanye ubutegetsi ngo bugeze mu bihe bisa neza na neza n'ibihe ubutegetsi bwa Buyoya bwarimo mu myaka za 90. Ibihe vy'umwihebura igihugu cari mu myaka ya nyuma ya UPRONA navyo Burundi barimwe muri ibi bihe ngo vya CNDD-FDD. Igitangaje n'imbonera kure za CNDD-FDD zifise amakuru atari co kimwe n'abajereri bo mu bihe vya nyuma ya UPRONA. Ngo birazwi ko abanyepolitike bafise ubutegetsi badashobora kubwiza ukuri banyarucari babashigikiye. Uko Buyoya yabesha abajereri uko bamugwanya tanguvu bafise ngo nako Ndayishimiye ahindi imbonera kure ko abamugwanya ari bamagara make. Ubukomezi bw'ikiroberi ca CNDD-FDD omengo bwari hasi cyane kubera batigeze bafata n'agacimbira ariko intambara batanguje yarateye ubwoba ya Buyoya aritaba intebe y'ibiganiro. Inguvu za Red Tabara ntituramenya uko zifasha ariko birashoboka cyane ko itazoyumba nk'uko ikiroberi cabigenje. Hari ibimenyetso benshi bafatira ariko batokwihutira gutangaza kubera atavyemezo bikwiye bafise. Ariko icitezwe nuko Red Tabara gishobora kuzogwana intambara ikomeye cyane mu gihugu. Ngo muguvye abanyarucari rero bahenda imbonera kure ko Red Tabara dateye ubwoba ngo kuko igizwe n'abatutsi gusa. CNDD-FDD ishishiramwo n'akagoboranya ka Red Tabara itagira abagwanyi kuko ngari bo bake mu Burundi. Ikinyoma caramaze kwigarura imbonera kure zitari nke ariko zidashika ku bice 40%. Uyu mwihwezo ukagira uti twagira twibutse imbonera kure ko intambara zimirije atari za moko nkuko vyari mu myaka za 90. Nikimenyamenya birazwi ko kizigenzo batavuga rumwe n'ubutegetsi umwe CNDD-FDD tinya ko yitoza atari umututsi. Uwo nagatogwasa ariko Ndayishimiye mwipfuriza urupfu canke ingwara ruhumyi kubera aziko amusumvye igikundiro mu banyagihugu. Iki ni ikimenyetso gisigura neza ko rero ibihe Burundi burimwo kino gihe ataho bihuriye n'ibihe vyo mu myaka za 90. Ubu hari ikibazo c'abasuma biyita abategetsi bashaka ko abarundi bicwa n'inzara mu gihe muri za 90 cari ikibazo c'abiyita abatutsi bashaka gukumira bitwa abahutu. Ubu hoho rero ngo nakabwi gato k'abategetsi gashaka ko itunga ry'igihugu ryiharizwa nabo gusa.
ngo baramaze no kugabura ibisata banunuzamwo, mu gihe hari bamwe mu bategetsi bamaze kwishikiriza ubutare n'ikigega ca BRB n'abandi bategetsi bariretswe aho bavyuka kununuza. Nico gituma igihugu ngo kitagira igitoro, kitagira amafaranga y'agaciro, kitagira ifumbire, kitagira amabarabara, kitagira amazi, kitagira umuyaga nkuba, kitagira internet. Ikintu kimwe gusa igihugu gifise ku rugero runini ni iduga ry'ibiciro ku muvuduko uteye ubwoba. Ibi vyose rero ntibicagura umuhutu canke umututsi, kuko bose birabashikira, yoba abashigikiye ubutegetsi ndetse n'ababugwanya baburimwo, kuko ingaruka z'ibi vyose zo kubura murantunge ingaruka zo kubura ivyankenerwa mu gihugu bishikira abarundi yo bose, yoba bari mu mugambwe ndetse n'abatari mu mugambwe. Mu yandi makuru kw'igenekerezo ya 10 ku kwezi k'umunani umwaka wa 2026 benshi bariko bataka ikibazo c'imusha zo kugendesha imodoka, bamwe bakavuga ko barusha kuri kino kibazo. Bigenda gutenga igihugu kimara imyaka ishika 5 kitariko gipanga impusha zo kugendesha imodoka, ese vyankiye he? Iki gihugu kiganahe? Abarundi benshi bari mu myidogo idasanzwe ku kibazo kijanye n'impusha zo kugendesha imodoka, permis de conduire. Imyaka igiye gukwira 5 hari ikena ry'izo mpusha zisanzwe zitangirwa mu kigo PCR kirongwe na Colonel de Police Citegetse Etienne. Abanyagihugu bose bipfuza izo mpusha, baba bashaka canke bari basanzwe bazifise, bahawe udupapuro dusanzwe two kuba baragira ko. Ubwa mbere babwirwa ko ari ikena ry'ibikoresho bikorwamwo izo mpusha, ariko haheruka kumenyekana ko no gutangazwa ko ivyo bikoresho vyashitse. Ikiriko gitangazwa abanyagihugu rero ni nuko impusha zibandanya kuba umuzi w'ibuye nyabona, no kuri nke ziboneka zikarangwamwo igiturire kidasanzwe. Gushika ubu abanyagihugu ntibatahura ibiriko biraba, ibituma bibaza ukuntu igihugu kirongowe niyo kigana bakabura inyishu. Abanyagihugu bakabandanya batera kamo mu gusaba abavyiga gukemura ico kibazo vuba bwango kugira boroherwe, kuko hari abategerezwa gusohokana imodoka hanze y'igihugu badaheza ngo boroherwe mu gihe baba bafise ako gapapuro gasanzwe katari burenge imbibe z'igihugu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tujucikane nadushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuhuza TV rero, Imana ibahezagiye ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, amakuru n'ibiganiro tubageza ko vyo birabandanya.